Dokai. Kombo korek deh. Makamu zo. Toujours. Robert Mara tina suka. Korek. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BF News mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kigano cyacu cy'akatondo uko kuw'Imana wigenekerezo rya 17 ndibaza mwabonye amasanamu na cyangwe ndabacishiriza muri kino kiganiro aha mbere mwabonye abasikare batari bake ba FARDC aho bari bishimiye intsinzi bari bahejeje kuronka ibyo vyabaye ku munsi w'ejo narabacishije mu video yerekana amato y'intambara plutôt amato ahita abasikare benshi ndetse n'ibigwanisho ari karaza aho sahandi ni muri Lac Kivu. Ibi nivyo nababwiye ku munsi w'ejo ndetse ndonka umwanya wo kubasangiza no mafoto n'amavideo ariko mwamaze kuba mubibona mushobora kutwibaza ati muri kano gatondo kuri uw'Imana bwana Cody the Black ni kintu utuzaniye mu makuru ya yuno munsi. Icyo no babwira nuko ndabazaniye inkuru cyane y'umubabaro, inkuru mbi aho umu gisagara cya Goma umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF waraye ukubaguye umumama afise inda y'amezi 6 bakaba bamusambanije arabasikari bagira kuri 6 b'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise dushikira kano kanya nuko umumama yahise yitaba Imana. Ndabizi abantu benshi muramaze kubona umurambo wiwe canke ifoto y'umubiri wiwe uri kurahana hano ku WhatsApp ndetse mu group ya WhatsApp berekana uburyo uno mama yasambanijwe arapfa yicwa rubozo. Ibiturabije tubiyage ku kino kiganiro cacu twabateguriye tubabwire uko ngene vyagenze muri rusange. Sivyo gusa muri kino kiganiro turababwira ingene umuhari w'inyeshamba AFC M23 wagavye ibitero ku birindiro vya FARDC ndetse ugahitana ukanonona ibitari bike aho FARDC yari isanzwe ikorera canke yari isanzwe iba muri kino kiganiro cyose turaje tubabwira. Sivyo gusa tubabwira muri kano gatondo tubabwira ikijanye n'amakamyo 13 ku munsi w'ejo yavuye mu gihugu cy'u Rwanda yinjira muri Kongo ku mirongo y'urugamba kugira ngo bikunde bongereze abasirikare mu bice bigiye bitandukanye cyane mu gukomeza ibice bamaze kugira ngo bakomeze ibi bice nk'igisagara cya Bukavu n'ivyo bice novuga yuko basigaranye aha muri Sud Kivu na za Mwenga bariyo ndetse na Kaziba zose murabizi yuko n'amakuru ariko aravuga yuko u Rwanda rwarubwira rutegwe umwanya n'umwanya hatagize igikorwa. Nami makuru ariko acicikana ku mbuga zigiye zitandukanye ndetse turanabaza n'ubusobanuro bw'umusesanguzi akomeye cyane ari mu gihugu cy'u Rwanda yashoboye kutubwira yuko umwanya n'umwanya imigwano ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Imigwano yacabera muri Nyungwe ariko umwanya n'umwanya imigwano yashobora gutandukira ndani mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose twaje tubabwire muri kino kiganiro ndetse mu impera zino video cyangwa inyuma ya kino kiganiro tuza kubazana ku busanguzi buvuga ukungene muri Nyungwe ariko harabera imigwano ndetse bishobora gusanga hari ibidasanzwe ndetse n'abopoza bakomeye u Rwanda rutari gwiteze ari bo ariko baraza kugira ngo bashobore gutembagaza ubutegetsi bwa FPR. Domis kabisa muzo kubana natwe impera za kino kiganiro kugira ngo mukurikirane ubwo busesanguzi bw'ibiriko birimo. Rero kaze ni karibu wese wadutetera udukurikirana ndagusaba ufyonde kuri subscribe hama ibintu bibandanye bigenda neza cyane uwo muze kubikora afyonda kuri like ndetse unavyo muri commentaire tudugiriza imitima n'amadrapo turike yuko udukunda kandi unatwishimiye cyane. Rero manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi ndavuga bari mu Burundi, bari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri Angola, henshi muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Tubabwire timiriwe cyangwa mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukira nko tamwe ndabivuga. Nzanye inkuru y'umubabaro muri kano gatondo, inkuru y'agahinda aho ivyo president w'igihugu cy'u Rwanda yatumye bano basore be ba RDF mu gihugu cya Kongo bakomeza kubishira mu ngiro. Twabwira neza yuko hambavuye kubatuma ivyo bagenda kumwibira ntitwosiga inyuma yuko yababwiye ati genda musambanye muterinda n'imigera aba bakongomani bikunde tuze dusangire igihugu canke tuzobasopa igihugu twabanje kubonona muri ubu buryo. Irene inkuru mbi novuga yuko vyibonekeje cyane aho umumama yari yibungenze
yarafise inda bavuga ko yari ifise amezi 6 canke 7 yagiriwe ivyafura canke yakubaguwe arasambanywa n'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF. Aya makuru ava neza na neza mu gisagara ca Goma, aho muri ko murabona amafoto ariko aracishika naho agiye hatandukanye yerekana uwo mama yakubaguwe n'izi nyeshamba kugeza yaho uno mama ahasiga ubuzima. Rero amakuru tumaze kuronka nuko uno mama bamusanze aho yarari mu rugo iwe, nta wamenye inkuru turabasha kuyironka andetaye byose ko bimeze, ariko yasanzwe mu rugo iwe zino nyeshamba z'u Rwanda zimusimbirako ziramusambanya, baratsikirengera kuri 6 bose baramusambanya bivanye n'uburemere bw'iyonda umuvyeyi yari afise, bivanye n'ububabare ndetse n'uburyo bamusambanya atabishaka, vyagiye gutuma uno mama yitaba Imana, zino nyeshamba zigiheza kumusambanya. Rero ni inkuru y'umubabaro ku bakongomani, tunabaha pole sana, babwiye pole cyane yo bahitanye umumama ndetse n'umwana yibu abari mu nda, murumva yuko abari bibazo kandi bikomeye cyane. Rero amakuru avuga neza yuko anatomora yuko atankeka ndetse atanikinyigezwa yuko yasambanijwe n'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda, ndetse cyane bikavugwa na bamwe mu babanyi biwe canke abo bari basanzwe babana. Nta wamenya twacatohoza ati eske uno mumama cyangwa uno muvyeyi bamuzizije iki, nyamba ariko sa ryoba yarakoze yo igihano cyo bari kumusambanya bimeze gutire. Ibi nivyo mvuga, twama tuvuga yuko zino nyeshamba z'u Rwanda itageti zifise ngaha muri Kongo canke intumbero bafise ngaha muri Kongo atarimo gusa, atari yo kwibutari gusa, ahubwo baragomba ukuntu bagomba kwigira mixage n'abakongomani bikunde baze vyitwe yuko nabo ari abakongomani. Icambere murabizi kuva zino nyeshamba z'u Rwanda zimaze gutera muri Kongo hamaze kuvuka abana benshi bavutse kwizi nyeshamba. Abakongomani baratewe amada kuwego hejuru. Munibuke neza yuko imigera yo bayikenutse. Aha tuvuze yuko ari mwe muri target yo kurimbura abakongomani, none twaba tubeshe. Nyeshamba z'u Rwanda ziragenda zikabasasageza mu migera zikabononera ubuzima kugira ngo zishobore kwangiriza cyangwa kuguma bonona kira mukongomani wese ari ku butaka bwiwe bwa Kongo. Ibindazi yuko mubizi kandi tutagomba no kubitebaho cyangwa tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Kino babwa nuko kubijanye n'imigwano yarayibaye ku munsi w'ejo, nuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zagavye ibitero bikomeye cyane ku birindiro vya FARDC bakoresheje amadrone. Ni ibitero vyari komeye cyane, vyarimo n'inguvu cyane, vyarimwo donc bakoresheje attaque idasanzwe yo kubira FARDC. Amakuru avuga yuko bakoresheje indege zitagira abapilote, amadrone, mbere bakavuga yuko izo ndege zaje ziva mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi nta handi vyabereye ngaha mu Minembwe nkuko amakuru abivuga. Biravugwa neza yuko indege itutse mu gihugu cy'u Rwanda ya drone yaje yibasira ibirindiro vya FARDC ku munsi w'ejo, maze ireyica abasikare ba FARDC yongera iranonona ibitari bike mu vyari biri muri no kambi igisirikare ca Kongo FARDC. Aya niyo makuru novuga yuko yaranze umugoroba ku munsi w'ejo. Tibagira kubabwira yuko nyene uwo munsi nyene w'ejo hari indege yarizanye ibikoresho canke ibiribwa abasirikare ba ASM23 bari muri Minembwe, ariko bamakimara kuza nuko FARDC yari yarose message ivuga yuko bariko baraza. Ico bahemvye sikindi, iyi ndege yahise ikorogwa na coalition ya FARDC, narirya FARDC yari ifise agashavu kukungene zino nyeshamba z'u Rwanda zabarashe mu birindiro vyabo. Ibi rero novuga neza yuko izo nyeshamba z'u Rwanda ibigikoresho zari zizaniwe bitashitse kubera ko vyaciye biraswa neza na FARDC ataco baragako canke atakinini baronora nkuko amakuru yacu yo abandanya abivuga. Ikiganiro kandi nababwiye ko ndababwira byinshi bigiye bitandukanye cyane kubijanye n'amarenfort canke avitayema ziriko zirava mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise yizewe nuko mu gihugu cy'u Rwanda bariko barunka abasirikare benshi ndetse n'ibigwanisho bazana ngaha muri Kongo, aho ku munsi w'ejo masaha ya mugoroba
plutôt masaha ya saa 7 saa 8 habonekanye ikamyo zigera kuri 13 cyangwa zirega gato zabonetse ziko zinijira ku butaka bwa Kongo. Izo kamyo zari ziko ziva mu gihugu cy'u Rwanda zuzuye kabisa, zuzuye ico bitwa 13 kamyo rempli, bisigura yuko zari kamyo 13 zuzuye no hejuru ibigwanisho ndetse n'abasirikare. Kurundi ruhande twabwira yuko amato yo y'intambara muri Lac Kivu yagumye asirikira, aho bivuga neza yuko haciye amato agera kuri 2 nayo yerekeza neza na neza mu gisagara ca Bukavu. Aya niyo makuru yiziwe kandi dukomeza kubatohoreza. Rero muca mwibaza ati eske nyamba FRDC ifise drone, ifise Sukhoi SE-50 kubera iki bemera yuko abasirikare n'ibigwanisho bica muri Lac Kivu kandi baba bazi neza yuko iyi Kivu ihana urubibe n'u Rwanda kandi ibintu bishobora kuva mu Rwanda cyangwa bikava muri Goma, kandi bakabibona neza yuko biko birazanwa kugwanya FRDC aha muri Sud Kivu, mugabo ntihagire ico bakora. Nta wamenya sindi umusirikare kandi vya FRDC cyangwa vya Kongo haragira igihe natwe bikadusoba bikatumena umutwe, ugasanga nta bintu bishasha nta bintu byinshi dushobora kubabwira kubera ko natwe tuba twabonye arakumiza. Rero kubona muri Goma hava y'ubwato ukagenda ukagera bugashika Bukavu atani buye babuteye, muravyumva neza yuko ari ibintu bidatahuritse na bukebuke, n'ibintu bidatahuritse na bukebuke. Yes, izindi nkuru wabwira anshashe nizo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ku munsi wa gatanu nyamba nihenze umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yarahaye umubonano abarongoye imigambwe izitabira amatora mu mwaka wa 2026, ariko imbere yuko abakoranya harabaye inama yateguwe n'umugwi w'itora Seni kuba kubegwa n'amatora canke kubanyamigambwe bazitoza mu matora. Twagiye tubona abatandukanye baza bigumura, munibike ko hariho n'abandi 4 canke abarenga bigumuye muri ino nama barasohoka. Ariko icyatangaje abantu nuko bageze kwa Ntare, president kwa Ntare ni muri palais presidentiel nyamba nihenze, aho umukuru w'igihugu cyacu cy'ubundi yari yabatumye ko habuze numwe yivumbura kugira ngo avuge ko atemeye ibimaze imisi mu matora cyane bagashimikira ku matora y'2020. Rero nta numwe yivumbuye kabisa, nta womenya neza yuko bubashe bari bari kumwe, ariko nakantu ubwa yuko kantushije kankoze ko narindiriye uhaguruka ndabura, bose bari batekereje umuvyeyi avuga bakumviriza. Garutse mu nkuru yihutirwa aho Jarike n'ingabo ze ziswe ngo ni FCLS izi maze gutangiza ibikorwa byabo mu mashyamba, mu ishyamba rya Nyungwe, aho yamaze we mwenyewe kwigerera ku kibuga cy'imirwano. Ibyo ndi kubivuga hano, hanyuma mu bitangazamakuru byo kwa Dede abo nabo bari kubivuga gutya. Ndaje turarebera hamwe iyi nkuru ukuri kwayo, ndetse ariko mbere yuko nkomeza ndagira ngo mbanze nkubwire yuko umugambi wa Kagame ukomeje kugera kure, aho noneho ari kurokirita imbere mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru nayivuze ariko ushobora kuba utayumvishe neza. Ni ukuvuga ngo arokirita imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ndaje ndakubwira uburyo ki ari kubikoramo, hanyuma ubundi ngaruke kuri iyi nkuru yacu nyamukuru, turebe niba izi nkuru za Jarike Habyarimana muri Nyungwe cyangwa se ngo muri Warikare, nukuvuga cyangwa se ngo mu gice aho nyine hepfo mu gice cya Nyungwe, niba koko uku ariko kuri cyangwa ari propaganda za hano i Kigali. Ngenje gushyiraho umucyo mbere yuko ntandira aho ngaho ku gikumwe kuri like, hanyuma ibintu bigende neza. Icyo nicyo gihembo cyacu, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri uwo muyoboro, nyamuna reba aho hasi kuri subscribe ukore no kunzogera, kugira ngo buri uko tugeze cyangwa se dushyize inkuru n'ibiganiro kuri uyu muyoboro bijye bikugeraho, hanyuma natwe kugira ngo igihembo cyacu cya like kijye kitugeraho. Rero iyo yiduhereze, ndumva ko like itagiye kugutwara umwanya. Nawe nkubwiye ngo sharing, iyo ukoze iyo like
ubu ubwiye YouTube ati dore nta mwanya wo gusharinga kandi iyo naba nanawufite sinasharinga henshi nk'aho mwe mwageze iyi nkuru mubinkorere. Iyo rero irabigukora rwose iratumika rero kanda iyo like ni ingenzi. Hanyuma iyi nkuru y'u Burundi no kuvuga ngo mwibanga rikomeye leta ya FPR interankota inkotanyi no kuvuga ngo babicanye babaye akahebwe ku isi hose. Njya nganira n'abahungu hano hanze nkababaza ariko na n'ubu wenda dore njyewe mfite ndacyari muto ntago ndagira experience y'ubuzima bwinshi nk'ubwo wowe ushobora kuba ufite niba uri hejuru y'imyaka 35 urumva wansharinga iyo experience ukambwira mu mateka yo wabuzi mu myaka wabayeho cyase mu nkuru wumvishe hari ahandi hantu wumvishe leta iba abicanye ikica ikagezaho noneho irya n'abana bayo ikica kuko bajya hari abakunda guhita bambwira ngo ariko ngo Isiraheli ngo nayo ngikora ngo nk'ibyo reka none si Isiraheli wumvishe ijya kwirwa ihiga abayahudi aho bari muri za leta zimwe za Amerika muri za kaminuza bashisiba gukora imyigaragambyo bari kwica bari kwamagana ati Isiraheli musigaho ibintu muri gukora muri Gaza muri Palestine none mwebwe umvu ujya kubyuka mu ngo yapfuye arapfa se bakabihisha no mujye mumbwira mu mpingero zifatika urwo n'urugero rwa hafi abo ukashobora kuvuga turacyari muto wa mwana we dore twebwe twabayeho dore tugeze mu myaka 70 ndagusabye umbwira uti ibi bintu izi inkotanyi zikora hari ahandi ibi bintu wabibonye umbwira uti hari ikindi gihugu cyabayeho gikora nk'ibi ngibi gihige ingengo y'imari 90 yose ishirire mu bijyanye n'ubwicanyi gusa ni ukuvuga ngo ni ugushaka amakuru aho abo bica bari ni ugushaka amakuru mbese ni ubwicanyi nta kindi ni ukugura ibikoresho ni uguhemba abakozi ni uguhemba nyine abo bicanyi ni ukugira nta kindi bakora yewe ni ukuri ngerageza gushakashakisha ariko nanone ntabwo nashakashatse kugera ku kigero cya nyuma nemera yuko wansharinga iyi experience ukambwira uti hari ahandi hantu wabonye abantu bakora ubwicanyi nk'aba ngaba ntumbwire ngo Hitireri none se Hitireri yahigaga shaka izindi ngero zifatika zibasha gusobanura neza zihura n'ubu bwicanyi aba bantu bakora zica abanyarwanda zica iki uvuze nta mpamvu kuko gusa ngo umwe yavuze ngo ngaje kwiyamamaza atitora agafuni cyangwa ajya gereza ndatese ati nyamara urubyiruko turakennye tabo mubate muri gereza ahubwo muri gereza nta mushomeri ubamo iyo ufunzwe ntubarwa nk'umushomeri mbese ibintu nk'ibyo reka njyewe nigarukire ni ukuvuga ngo iyi nkuru iri kuvuga ngo ni ukuvuga ngo ni inkuru iri guzerera mu kanwa k'inkotsa ni ukuvuga ngo za RPF inkotanyi bavuga ko ngo Jean-Luc Habyarimana yamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo ariko njyewe dore aho ndi umwami w'Igisaka ngerageza guhigahiga uko nshoboye kose ariko ntabwo iyi nkuru ndi kuyibona ahari biracyari kare ndakomeza nshakashakishe hanyuma ariko ndagerageza gushaka amakuru ngo mpuze nkakubita icyumvirizo bikanga. Nimero yanjye ya WhatsApp ni iyi uri kubona kuri ubona itangira kuri uriya mudamu ari kuvuga amabi y'inkotanyi uko zibigenza unyandikire umpereze aya makuru ariko njyewe ahubwo iyo nje kuri iyi nkuru y'u Burundi njye ni ukuri kw'Imana ndareba nkasanga ahubwo abarundi mugomba kuba maso ku nkuru y'u Burundi nari mvuze gute ihurira hehe n'iyi ngiyi ya Jean-Luc Habyarimana bari kuvuga ngo yahageze bari gushaka kumvikanisha ko bugarijwe iby'ingabo zitazwi zo tuzireke ariko njyewe ndi kureba ibintu bari gukora hano muri propaganda nkabona
hanyuma aya makuru y'ubutasi yangezeho yuko leta y'u Rwanda iri kurokirita imbere mu Burundi. No kuvuga ngo ni abashoferi b'amakamyo, ni abitwa ngo baragura imyaka mu Burundi, ngo baragura ibigori, baragura ibiharage, baragura ibyo bagura, amafu, ni ukuvuga ngo bapakira amakamyo. Uko babikora nta kundi, ni kwa kundi Inkotanyi ubwo boherezaga 900 niba ari 600 ngira ngo ahubwo muri CND mu nteko ishinga amategeko muri ira regime mu gihe intambara yari imeze nk'aho igeze mu mbese bigiye kurangira, bamaze gusinya n'amasezerano aho 600 ngo nabari baje gucungira umutekano abanyapolitike n'ibikorwa byabo mu mujyi wa Kigali. Rero byarangiye ngo bageze ahubwo mu 2000. Mu buhe buryo? Neza nk'ibi biri kuba mu Burundi. Hari kuza abo ngabo ngo ngo bari kumama, ngo bari twe tubyita kumama, baragura imyaka hirya no hino, barapaki ariko hasi. Ngewe iyo mvuze ngo hasi ntabwo uyu muvandimwe yambwiye ko ariko bimeze, ni ubusesenguzi bwanjye, ariko ngo kambanze cyo kora nkubwira uko inkuru iteye y'ubutasi. Baragura iyo myaka bakayambutsa Tanzania, bakagenda bakigobanura, bakagaruka hano mu Rwanda. Kandi tuzi neza abantu bari gufatirwa hano mu burasirazuba bwa Kongo baredtabara. Hanyuma byarangiza, ndetse nari nakubwiye yuko Godfrey niyo bari bamuhagurukije ubu ngubu bari gukora igitondo n'ikigoroba. Hanyuma barangiza, ngerere iyo bimeze gutyo ukambwira ngo bari kugura, ndibaza abarundi bagira ibigori biryoha kuruta ibyo mu Rwanda, cyangwa se mu Rwanda niba ari inzara kuki babigura mu Burundi? Kuki batabigura muri Tanzania? Tanzania ntabyo bafite. Kuki batabigura mu Buganda? Bigenda bite? Nge nkabona yuko ari bwa buryo ahubwo bwo kurokirita urubyiruko rw'abasore b'abarundi babazana muri iki kintu cya Tabara, kubera ko nzingero z'ahandi byabaye. Ntimubizi urwo rugero muhaye rw'abasirikare baje ari 600 bazwi, bikarangira babaye 2,000 birenga 2. Rero ndagusabye nawe umbwire uko byumva, ariko inkuru nuko ngo mu Rwanda ngo rwarashonje, ruri guhaha ibyo kurya hirya no hino mu Burundi, ngo rukagira isoni zo kubyinjiza mu Rwanda diregite, ngo bakabicisha hariya. Ariko ibi bintu ngewe ndi kubona yuko ari ya mayeri y'Inkotanyi. Rero ubwo bari kugerageza guhereza imbaraga Tabara mu gihe kandi bategereje yuko, mu gihe bategereje kugaba igitero kabuhariwe. Ni ukuvuga ngo murabizi yuko bapanze umugambi wo kugenda bakica abanyamurenge, bazakomeza babice mu gihe abanyamurenge hakirimo ibifobagane, barazakomeza babice pepe. Abo mwita ngo ni ba Mose hari uwo yigeze akubita agafuni, mwebwe barabamara. Hanyuma aze abakubita bamena imitwe aho mu bice muherereyemo aho muri Kivu y'Epfo. Hanyuma Dede izi ngabo ari kurunda mu ishyamba rya Nyungwe muri kiriya gice cyegereye mbese aho ngaho ku kibuga cy'imirwano, hahita yiroha neza mu ntambara. Ubundi ahitaza atwika avuga ngo aje gutabara ba bantu babanje kujya kwicwa, kukazaba yateye induru, kandi niwe wabishe. Ariko abibatwerere mwe Barundi, namwe ba Zarendo, namwe bakongomani muri rusange. Hanyuma narangiza we aje bya bindi ngo ni ibitambo, ngaje kubarengera, mbese neza nk'ibi byabaye hano mu Rwanda. Boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu, na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numero 6,
canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.